Ndabaramukije mwese mw'izina rya YESU, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro c'amasengesho kuri televiziyo ya Heritage. Ndagomba twongere tuganire twibutsanye muri iyi minsi ya Noeli, na cane cane aho kuba Kristo tuba turiko turibuka ivuka ry'umwami wacu YESU. Rero ndagomba tuganire gatoyi ku bijanye n'ivuka ryiwe hamwe n'icari kimuzanye, n'icari gitumye avuka. Imana ihabwe icubahiro. Turabizi yuko twese uyu mwami yarabayeho igihe kimwe asubira iyo yaje ava. Ndabibutse yuko Kristo ntabwo yavutse itariki 25, ni itariki yashizweho, ariko ntabwo yavutse iyi tariki. Twebwe kuba Kristo ico twizera ni kimwe, nuko yavutse. Ivyo ntibikwiye kudutesha umwanya no vyiyumvira ko no kubitebamwo no kwinjira muri birebire. Ico tuzi Kristo yaravutse, peu importe umunsi n'amatariki. Reka dusome mu gitabo ca Matayo ibice 2 ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo titwivuga ngo abanyabwenge b'ivy'inyenyeri barinahaza Yesu. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gisagara c'Ubuyuda ku nganji y'umwami yitwa Herode, haza abanyabwenge bavuye mu buseruko baje i Yerusalemu, barabaza bati: umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri yiwe turi mu buseruko, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Umwami Herode avyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Akantu ndagomba ukumve. Umwami Herode avyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Kubera iki? Uyu mwami yagize uruhagarara rw'umubebe yavutse, rw'umwana yavutse. Umwami akagira ubwoba, umwami agatinya. Haleluya. Haravuga ngo akoranya abakuru b'abaherezi n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose bo muri ubwo bwoko. Arabaza ati: Kristo azovukira hehe? Bati: ni Betelehemu mu gihugu c'Yudaya. Niko vyanditswe n'uwavugishwa n'Imana ngo: kandi wewe Betelehemu mu ntara y'Ubuyuda nturi mutoyi mu bagano b'Ubuyuda, kuko kuri wewe hazova uganza, niwe azoragira abantu banje Abisirayeli. Mwumve hano naho, buno Herode ahamagaza abanyabwenge mu mpisho, abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye. Abatuma i Betelehemu ati: mugende mubaze mushirutse umwete ivy'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo nanje ngende kumushengerera. Nabo bavyumvise iryo jambo ry'umwami baragenda, maze iyo nyenyeri babonye mu buseruko irabarongora, ibashikana hejuru y'aho mwana ari ihagararaho. N'ayandi majambo akomeza. Nagomba twibutsanye amajambo ce tuganire kuri aya majambo. Igihe Kristo avuka, abanyabwenge bari bahari ico gihe, bo barabimenye, barabonye inyenyeri. Haleluya. Bamaze kubona inyenyeri, bashaka kumenya ivyabaye, bashaka kugenda i Yerusalemu kuraba ivyabaye. Maze umwami Herode, Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira, amaze kumva amakuru yuko Kristo yavutse, agira ubwoba, ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Ubwoba yagize wewe ntugire ngo yarabusangiye n'abandi. Ahanini ubwoba yari afise nuko hari haje uwundi mwami. Yagira ubwoba bw'uko inganji yiwe igiye gutembagara, ubwami bwiwe bugiye gukurwaho. Noneho ngo ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu. Aca agomba kumenya, mbega uyu mwami yavukiye hehe? Haleluya. Uyu mwami yavukiye hehe? Cyagomba kubaza, mbega ubuhanuzi buvuga iki kuri uyu mwami, kuri uyu mwana yavutse? Mbega buvuga ko azovukira hehe? Hano hantu yagomba kwihasira vy'ukuri ko ari Kristo nyene yavutse, kuko hariho ubuhanuzi bwari bwaravuzwe bujanye n'ivuka ry'uyu mwana. Rero turabona ubuhanuzi hano baciye bamubwira bujanye naho Kristo azovukira, ubuhanuzi bwasohowe n'umuvugisha yitwa Mika. Reka durabe mu gitabo ca Mika
ibice 5 ku murongo wa 2 twumva uko havuga. Haravuga ngo ariko wewe Betlehemu Efurata, naho uri inkewa mu bihumbi by'Ubuyuda, muri wewe hazoviramwo uzoba segaba mu Bisirayeli. Amamuko yiwe yahereye kera hose ibihe n'ibindi, nico gituma azobatanga mu basi n'ayandi majambo akurikira. Yari amajambo ariko aravuga kuri Kristo. Kristo hano ntiyari bwavuka, ariko uyu muhanuzi Mika arabona yuko muri Betlehemu hazovaho segaba mu Bisirayeli, hazovuka udasanzwe. Niyo majambo rero baciye bibutsa Herode hano ku murongo wa 6, bavuga ngo kandi we Betlehemu mu ntara y'Ubuyuda nturi mutoyi mu baganwa b'Ubuyuda, kuko muri we hazovuganza niwe azoragira abantu banje b'Abisirayeli. Haleluya. Herode rero arabimenya, kubera yamenye ko yavukiye Betlehemu uyu mwami. Kari agasagara gasanzwe gasuzuguritse, kari agasagara womengo naco kamaze muri ico gihe, karimo abantu bari pauvre. Ariko hano havukira umwami, havukira uyu Kristo, havukira Mesiya, bwa buhanuzi buzoza guha agaciro kino gisagara waburasohotse. Herode nawe arabimenya, aravyumva. Nico gihe rero ku murongo w'indwi yaciyeho misiyo bano banyabwenge ngo bahamagaza mu mpisho babaze neza amakuru y'uyu mwami, bashirutse umwete ngo nawe aze kumusanganira. Maze Bibiliya iratubwira b'abanyabwenge barongorwa na ya nyenyeri ibageza hejuru y'aho uyu mwana yavukiye. Basanga Mariya nyina wiwe, maze ngo bikubita hasi baramusenga, baramushikanira imota, inzahabu n'ibindi. Haleluya. Ariko ntibyakunze ko baja guha raporo Herode, nubwo yabahaye misiyo nta raporo bagiye kumwa, kubera Imana yarabagendereye mu nzozi irababwira yuko badakwiye gusubira inyuma, ahubwo bakwiye kujana inzira y'iwabo. Bwana Yesu asifiwe. Reka ndabibutse yuko uyu mwami Yesu yaravutse, avukira mu nda y'umwigeme yitwa Mariya. Arabaho, yarabayeho. Ubuhanuzi burabivuga hano no mu gitabo ca Yesaya 9 ku murongo waho wa 6. Bibiliya ivuga ngo koko mwana tuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujenama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umwami w'amahoro. Ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo ku nganje y'umwami Dawidi no ku bwami bwiwe, bibukomeze bibushigikirize guca imanza zibereye n'ugororoka, uhereye ubu ugashitsa ibihe byose. Umwete uhoronye n'ingabo uzoshitsa ivyo. Imana ihabwe icubahiro. Ivuka ry'uyu mwami ryarahanuwe n'abahanuzi batandukanye, na Yesaya hano inyuma y'imyaka myinshi cyane imbere yuko Yesu avuka nawe arabibona, abona ngo duhawe umwana w'umuhungu. Haleluya. Aravuga inganji y'ukuntu izoimeze, aravuga ubutware bw'ukuntu uzomeze, aravuga imanza zibereye zo zihari, aravuga ibijanye n'uwo mwami. Mesiya yaravutse, yarabayeho, yaraje. Kuza kwiwe rero ntabwo yaraje nk'uko abandi bana bose babaho, arase icari kimuzanye, arase misiyo yari imuzanye. Reka ndabibutse yuko umwana w'umuntu yarabayeho, yaratandukanye n'Imana. Umwana w'umuntu ku bw'icaha yari yabacitse umwasi w'Imana, yari kure y'Imana. Twari tubayeho tutazi Imana rurema, twari tubayeho atavyizigiro vyo kuzobana nawe tugira. Ariko Kristo amaze kuza, nico cari kimuzanye gucungura umwana w'umuntu. Turebona mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Yohana ariko arerekwa, arabona ibijanye n'uyu mwami, abona mu ijuru haba agacerere, inama imara umwanya hariko harabazwa kino kibazo ngo mbega ninde yotugira, mbega ninde yobumbura kino gitabo. Ngo harabura n'umwe ashobora kubumbura iki gitabo, yaba mu bamarayika, yaba mu batama 24, yaba mu binyabugingo, harabura umuntu n'umwe ashobora kubumbura kino gitabo.
ariko noneho haleluya, Yesu umwagazi w'intama w'Imana arahaguruka, arabumbura ibyari bimatanije ishashara, arabumbura igitabo. Kino gitabo carimwe imibabaro yagomba guhura nayo amazovuka, carimwo kwanywa no gutukwa nabo yaremye, carimwo kwicwa n'ibindi. Yemera kumbura kino gitabo, nico gihe yazavukira muri Mariya, bwa buhanuzi bwavugwa na ba Yesaya na ba Mika n'abandi waburashitse. Abaho ubuzima nk'ubw'abana bose abaho, ariko agaragaza ubwenge budasanzwe n'ubuhanga budasanzwe. Igihe kiragera atangura igikorwa ciwe, arakora ibyo yategerezwa gukora, arakiza abantu, arakabisa arakora igikorwa camuzanye. None hagera ku musozo w'ivyari vyamuzanye. Turabona mu gitabo ca Mariko 14 kuva ku murongo wa 32, aho Yesu yasenga ababaye, asengana umubabaro ageze i Getsemane. Wari umugoroba udasanzwe, ryari ijoro ridasanzwe, ijoro ry'umubabaro, ijoro ry'agahinda, aho yarageze muri vya bindi vyari biri muri ca gitabo yazingurura mu vyari matanije ishashara. Noneho Bibiri ijambo ry'Imana irambwira, agera ahantu asenga, abwira Imana ngo kino ikombe kindengane. Ikombe yogera kimurengane. Vy'ukuri yarababaye, umubiri wiwe wari ubabaye, yarabona urupfu agiye gupfa, yarabona akaga agiye kubamwo, yarabona ingorane agiye kwinjiramwo. Arasenga aravuga ngo Mana kino ikombe kindengane. Ariko arigarura, yibuka misyo yiwe, aravuga ngo Data ntibuko je ngomba, ariko biuko ugomba. Haleluya. Yibutse jewe na wewe twari tubayeho turi mw'isi utagira Imana rurema. Yibutse jewe na wewe twatandukanye n'Imana. Yibutse jewe na wewe twari abansi b'Imana, twari abansi b'umusaraba. Mesiya aravyemera, arabira ico yaca amaraso. Iryo joro ntiryari ryoroshe. Reka urabe Yesaya ukuntu yabivuze hano mu gitabo ca Yesaya 53. Yesaya aramubonye, arabona ivyari bigiye kumubako. 53 haravuga kuva ku murongo wa 3. Reka mbere ku murongo wa mbere ngo ninde yemeye inkuru zacu, kandi uko kuhoraho kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere yiwe nk'umunago, kandi nk'agashami kava mu ivu rigadutse. Ntiyari afise ishusho nziza cankwe igikundiro. Uyu ni umwami wacu, uyu ni umwami w'abami, uyu ni Mesiya. Yesaya aramubona rero, amubona atagikundiro agira, amubona mu maso hiwe ishusho yiwe itameze neza, nta freshere yari afise. Haleluya. Aravuga ngo kandi aho twamubona ntiyari afise ubwiza bwotumye tumwifuza, kandi yarakengerwa agahebwa n'abantu. Yari umunyamibabaro, yarazi intimba ico arico, yakengerwa nk'umuntu abantu bahisha mu maso habo. Natwe ntacyo twamwibajijeko. Nukuri intimba zacu, nukuri n'intimba zacu yishizeko, n'imibabaro yacu yikoreye. Ariko tweho twamuyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikirizwa n'akabonge. Twamwiyumviriye nk'aho mengo niwe yabwirizwa kuba muri bijya, niwe yabwirizwa guhanwa. Ariko mvereza, yamara yacumitiwe ibicumuro vyacu, yajanjagura ibigabitanyo vyacu. Igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishago yiwe nidukiza. Mwene data ndagomba wumve, igihano kironkesha amahoro jewe na wewe cabaye kuri we. Gerageza wihe kino gicapo, waciriwe urubanza rwo gupfa. Sentare yaguciriye urubanza rwo kugomba gupfa, ariko hagaca haza umuntu mu gishingo cawe akubwira ati we witahire, jewe ndemeye gupfa mu gishingo cawe. Nico Kristo yakoze, yacumitiwe ibyacu bigabitanyo. Igihano kituronkesha amahoro mwene data cabaye kuri we, nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ndagomba wirimbure, ndagomba wisuzume. Muri iyi minsi turiko turibuka ivuka ryiwe, ndagomba utahure n'incamuzanye yaraje kurondera jewe na wewe. Ndagomba uce bugufi vy'ukuri. Kristo yari umugororotsi, nta caha afise,
nta cari afise, ariko yikoreye ivyacu twebwe abanyavyaha abansi b'Imana kugira ngo ducike ukugororoka kwayo. Yaraje kugira ngo abe inzira idushikana kuri Data. Nimba vy'ukuri ugomba kwizera uwo mwami, nimba ugomba kumukurikira, ijambo ry'Imana rirambwira mu gitabo ca Yohana 3:16, kuko urukundo Imana yakunze ari mw'isi nirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Ndagomba dusenga Imana. Nimba ugomba vy'ukuri kwakira ubwo bugingo budashira muri wewe, ugomba ko uwo mwami avukira muri wewe, akaganza muri wewe, agakorera muri wewe, ndagomba uce bugufi. Ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo c'Abaroma 10:9, havuga ngo niwaturisha akanwa kawe ukizera umutima ko Imana yamuzimukiye mu bapfuye, uzokizwa. Mbega ugomba gukizwa, ugomba kwegura ubuzima bwa Kristo. Ndagomba uce bugufi kugira ngo vy'ukuri umwakire, vyaturisha akanwa kandi uvyizereshe umutima. Urasubirana mu nanje ino sengesho nimba ugomba kumwakira ngo akwere umwami n'umukiza. Uravuga ati: Mwami Yesu, ndagushimiye kuri Imana, ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ufute mu gitabo c'urupfu, unyandike mu gitabo c'ubugingo. Amaraso yawe yoza ivyaha vyanje vyose, kandi mpwemu wawe aze kubana nanje igihe nsigaje kubana mw'isi, mugendana nawe kandi umpa ubuzima bw'intsinzi. Ndagushimiye Mwami Yesu kumpariye, izina ryawe rikomeze kubahwa ubu n'ibihe vyose, mw'izina rya Yesu, amen. Imana iguhezagire. Woje ufata ingingo, ugomba gukomeza runo rugendo, urondera umukozi w'Imana hafi yoherereye akomeze kugufasha inzira y'agakiza, canke natwe ushobora turondera kuri nimeho uza kubona munsi kugira ngo dukomeze guterana intege. Imana ibahezagire. Mana ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye ubuntu bwawe, imbabazi n'urukundo rwawe. Ndagushimiye ubwano bene Data Mwami bariko barakurikirana iri jambo ryawe. Ubagire neza, umuco barasire, ubwiza bwe bagwanze kandi ubagote. Uhoraho Mwami, imbuto y'ijambo ryawe ikurire muri bo, yagukire muri bo, ubafate ukuboko kandi ubarongore. Izina ryawe rikomeze kubahwa ubu n'ibihe vyose, mw'izina rya Yesu, amen. Imana ibahezagire. Amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana bikomeze kubana namwe. Murakoze.